Fancy. House ofiliza. Anyenjira mu buzima ujya musigira kutawasiza mu cyuko narimeze. Twara kure igihe turarondera kandi. Ndabwiye ati zimya kamera ibintu biraba inyuma ya kamera. We nani? Nice. Uraba abantu ngere gubagwa tu. We. Kauze. Nice. Nani? Nice subiri wa. Hata usazi. Vrema je wakoba ngamwe byose zingene kubaha akazi. Umengo ni kwigora ukuntu kwizanira ibibazo. Wezo kuberetse umuntu ngakazi. Nice. So gituma nkagutana. We tulia. Ndabana katara kugira. We nice subiri. Reka ingere ko busazi. Bakubwira ati kutakubita umwati ivuna Beni. Subiri. Nice sikia. Subiri acha usazi. Ndakura makanda bahagimenga kafuta amata. Ndakora kwereka. Sasa wewe usazi gani? Ni mashetani ni biki? Cyangwa madayimo. Uviriza leo. Reka twumvikane wasi. Reka twumvikane. Uviriza. Wewe. Cyangwa wese mu gwebaka. Sanga yahise mu gwebaka. Je vraiment umuntu mana shere. Umviriza. Nakueshimia sivyo? None. Ndekura. Nibiki. Inyushimezi yanyu ndahevye sivyo? Kubera twagwa ndiha mahera konta. Kubera twagwa magaye rero. We nani nice. We tulia reka ubusazi. Tulia. Manager wagenda kweshimira. Man ubiriza kuguhomba wewe ni ibintu bisanzwe. Manager. Oya. Ariko nani we? Tulia. We. Uri kugenda. We. Kude. Nice nibituga. We nice subiri. Oya reka ibintu by'ubusazi. Lefos umuntu nyinjira mu buzima nitwakura twagize. Ayinge maisha natangaze ona nice ngo heba kazi. Igeze kugaruza twa turi kumwe. Umviriza rero nice. Umviriza. EL9 nibituga nice. Uraza ukicuma. Wavuye inyuma ya kamera sibyo? Ananingia amashenje kandi amweke ko. Kunzi banyishu media hamo no kandi ndagarutse baraduhakije nice ivyari vyaduze kandi rero urazi ko nga anya twari twaranse ibintu byo kugwana muri kamera ntare nico cyari cyatumye bamwirukana nice wataka kufukuza nawe subiri Kauze byaheze sirivope byaheze ndiko ndamuhanura uyu Okay bandanya rero. So umviriza bakunzi banyishu media mutwihanganire murabona yuko bigora abagabo naho yari umugore ntaco nuko ari mu bagabo. So urabona ivyabaye manager CEO tugushimire kubona babangurukanije jewe ni panaro yatabutse ngaha ni ngorane aha anya EL9 ndazi ko washavuye ntaco oya ari ndagukupa kamera yiki oya nta kibazo ndazi ko washavuye gusa batubangurukanije ntaco bitwaye gusa boss urabona ko ibi bintu bitabereye oya ni bibereye vraiment hama ivyabaye byarabaye nyene ivyabaye hama eka ndababwira abakunzi banyishu media yuko bo tubabarire ivyabaye wabonye ikiganiro giheruka kuba cha EL9 ashwana na twatangwe nawe dushwana mugabo nasi yacayishiramwo nibindi byabaye rero eka tubasaba ikigongo tubabarire ariko gusa haciyemwo nk'abashinya nebo nganye mo hagatuma ko ngaye abayita gute mugatunguru okay mugatunguru bacibabwira iki ngo bacibaduvangakana rero byabaye rero eka tubasaba imbabazi mutubabarire n'ukuri je ndibaza bigaruka rero twagomba tubishiye ku mugaragaro ivyo twavuganye mu bashinga nahe nibindi ko nibiza kugaruka mugabo je ndabona umengo EL9 umengo afisa agashavu mugabo je vraiment ababaye ariko reka nawe nyene tumusabe ikigongo tubabarire EL9 tubabarire vraiment fresh na kibazo kumengo ufisa inzigo kanaka ukuntu katarahe ako ivyo mwangiriye naibonye muga wait manager rindira kwanza rindira nuhishira nk'inyi nego hagiye kuba kana ngagaki vraiment aturi muri nyishu media ngaje EL9 wa Grace kogopi na bonde la serana ni wendo kaivi ndo netishe chana kushikora manager ringa oya ngiye kuibona oya rindira kwanza nice ko umengo goma wicumukoza nk'indagara le fans ibaje umuntu nyinjiye mu buzima sikuri kwako nuzi ukuntu ngema duhura mu gitondo twarakuranye unyinje mu kazi wanduco urazi kuntu nakubiswe wose turi nukuri oya reka nice ndazi ko bibabaje kubona umuntu akwinjira mu buzima kandi uko rondera ubuzima sabena yenda oya rindira nice EL9 turaheza s'il vous plaît reka rero tuvuge je ndumego wapi ndagiye
none s'il vous plaît mugabo urazi ko ibintu byari byamaze guhera byari byamaze guhera ariko s'il vous plaît oya merewe nabi oya gusa uyu n'umukobwa umviriza abakobwa urazi ko ishavu y'abakobwa ko bagenda risaragurika iri hafi cyane kandi urumva twabaye ngaha abashinga nawe baje ngaha batubangurukanye batubwira ati rero ibyabaye byabaye rero mu gusabana ikigongo umviriza we tulia we tulia hapana we nani nice we tulia reka ubusazi tulia mani umviriza kuguhomba wewe ni ibintu bisanzwe oya tulia we nice subiri oya reka ibintu by'ubusazi umuntu yinjira mu buzima nitwakura twagize ari ninge maisha natangaze ona nice ngo heba kazi igeze kugahunda turi kumwe umviriza rero nice umviriza EL9 nibidugaye nice urazi ukicuma wavuye inyuma ya kamera sibyo ananinge amashe nze kanda mweke ko we tulia abantu bako badukurikirana ngaha umviriza nani batuzimye kamera sibyo zimya kamera birabone oya nuzinye kamera iyi axe yabaye no munsi umviriza uno munsi axe yabaye no munsi abafanzi babibone kuko ejo urabona ko ibiro biko biraba vraiment si ibintu byiza ejo birashaka kutuzana ingaruka mbi nice s'il vous plaît uruko rondera ubuzima nimba ujya nice yamaze EL9 yamaze kugenda nugiye haragenda uretse ko namubona muguma mukingira ikibaba uyu mukobwa sinzi ivyakeneye ujya muhungu efasi hauso filita anyinjira mu buzima ujya musigira kutawasiza mu cyuko narimeze twarakurira igihe turarondera kandi ndabwiye ati zimya kamera ibintu biraba inyuma ya kamera we nani nice uraba abantu ngere gubagwa tu we kaze nani nice subiri wa hata usazi vraiment je bakobwa nkamwe byose zingene bwo kubaha akazi umengo no kwigora kukuntu kwizanira ibibazo urazo kuberetse umuntu ngakazi nice so gitubana nkagutana we tulia we nice subiri reka ingere ko busazi bakubwira ati kutakubita umwati Bobeni subiri nice sikia subiri acha usazi nakura makanda bahajumenga kafite nakona kwerekeza sasa wewe usazi gani mashetani ni biki cyangwa amadaimon uviriza rero reka twumvikane wasi reka twumvikane uviriza wewe cyangwa wahisemo gwebaka sanga yahisemo gwebaka je vraiment umuntu manashere umviriza nakueshimia sivyo none nibiki inyushi yanyu ndahevye sivyo kubera twagwa ndiha amahera konta kubera twagwamagaye rero umviriza twagwamagaye unakuranza bitu yahiwe umviriza ikiganiro twarakubwiza twenyene twari kubwiza yo byari kutunanira kauze nyimba mnango efasi ndahevye akazi biraheze sivyo nice uri gwanyishira ikiganiro cyawe je sinokurekura uri ikiganiro cyawe oya umviriza nice nimba ushaka guheba akazi je rero ikiza kuba cyose ukivugire ngaho imbere ya kamera uvuga ati je ikiza kuba cyose sindi muri inyishu media kivugire ngaho imbere ya kamera abafaza inyishu media bavyumve sirvo kuno moya ndi manager dekura oya zira kurekura utara we nusumye ubusazi je gusaragurika ndabizi kandi je rero ndi umuhuza wabo bose ukeneye kuheba akazi vuga ngaha ko nabihe kubona mubemereza uyu akazi arafise kontra je kontra yanje y'amahera na yahevye muga aho gupasura umuntu EL9 yamaze kwigira kure afashaka gufata ibuye amumenagure vugira nganye vuga ati je ni namumenagura inyishu media na kibazo cyayo vugira ngaha cenda bihe managere oya vuga sawa nishaturiye ni akire sasa sinokure kure taravuga ntago ngwara nabihebye sivyo uratse ndakubaha nk'umuvyende kura nabihebye oya vuga rero vuga ati jewe wakuza inyishu media icyabaye je sinza kugira ikibazo lefansi mwishire mu ruhande rwanje bari mu gihugu je namufashe kandi jewe je meze ngike kankara shimya ntago ngwara nabihebye ndekura basi meze nk'agahungare mafashe umuntu ndamufashe je ndamufashe je rero vuga uvivuye ku mutima vuga ati jewe sinza kugira ikibazo ugize ikibazo sikia namaze kuba pose kandi ndakubahiriza sibyo reka manzu ndekure nabihevye kuvikona sibyo kuko mu yujya naho no mukubita sifise naho no mukubitira sibyo nahafise muga yo ni ndero nkeya ndabi yo ni ndo ndabi yo ndero siyo ibintu yankorera fasi nabo mwabwimebwe ndane ukubwira kuko cyongarisha n'umusaza wawe ikibazo kirihe wowe urabizi okay nani inya kamera tayivuga kamera
Kubera yibiki we acha sasa. Ikiganiro no agitanguje nice. Tera je ndanga abantu bo muri inyisumeza boss. Boss sinzosubira guhamagara umukozi dukorana mu kiganiro canje. Sinzosubira guhamagara umukozi mugenzanye mu kiganiro canje. Obona nk'ubu unye abantu banyuzuze. Oya jewe. Bazosubira kuma ikiganiro. Oya umva nice. Jefashe umuntu ku kuboko. Yace kwa mani. Manager ko ubona ndakubaha sana. Tumwe nga. None wowe nkubita kweli. Ntago no guta kwande gwa gusinda kubaha. Sivyo? Nani tinya kamera kwanza. Oya. Umviriza. Ndakupiga weye. Piga wewe na kwese. Mimi wari EL9. Zinya kamera sivyo? Kirazira. Kuzinya kamera, ozima kamera gute? Ntande wewe. Uri umukozi nk'ujya bene ariko arashooting. Wewe zima kamera gute? What is this manager? Oya vuga ikiri ku mutima. Tuna respect sana. Ushaka kumubita. Ndagwanda kubaha sivyo? Aha rero nice. Unaona ni masifa watu wakushangilie. Unaona ni masifa bakushangilie bakurabe. Kauze yambari byato vyiwanje bari muhande gwa wari kugira iki? Nambari byato. Muntu ntazi kuntu wakuze sivyo? Wamaze kurona kazi ntago mwaronderanye. Urati ibintu tambe no. No, uviriza rero. None jewe. No. Nagumye ndabikurikirana kugeza uyu mwanya. Ubona nicaye. Aba bose ni babahamagaye. No amuzanye ngaha boss. Oya vuga rero ijambo rya nyuma. E9 uviriza E9 yavugishije ukuri cyangwa sivyo? Lefansi yavugishije ukuri nyabaki manager. Reka basi tuvuge twa project sivyo? Umuntu agiye kunshinganisha kwa Blaza. Ko yavye ku social media bamure ko ari E9 azikura pinga azikuririmba. Ko bati nice ngo dahevye akazi muri social media sinzi wandi E9. Ivyo birakuraba. Biranga ko akavuga ati bijanye na jewe sivyo? Yavuze ibi yerekanye nanazi biri foke bindabe. Lefansi mwishire mu ruhande rwanje mwari gukora iki? Nice. Acha tukwepoze basi. Basi umviriza rero oya yabavare ivyo. Bakuze nyinshi media namurekuye. Namuruhe bive ku mutima. Ariko rero jewe nka X-ray canke bahebi yake ndumuntu atekereje. Ariko yene ndasaragurika nk'umusazi. Jewe rero reka iki kiyago tukibandanya handi Beni switch off camera kugira tubandanye n'ibindi. Kuko uyu nice ndabona ivyiwe nibiza kubandanya neza. Zimya kamera cyo tubandanya ibindi 20